Hello guys, hello everyone, how are you doing? Nibaza ko mumeze neza, murakomeye. It has been so long time tutavugana, tutabonana. Ni Eric Nzoyisaba nkuko munzi. For now ngarutse kuri channel ifise izina rishasha, narayihinduye izina, niyo mpamvu nje ngaho kugira ngo ndabisigure. Nkora kuri chaîne yitwa Cankuzo TV. Cankuzo TV byarahindutse gatoyi kubwo izina rirahinduka. Icyambere na mbere cyo mbanje gusaba imbabazi, maze amezi menshi nta uploading video nshasha imeze neza. Harimo ikibazo cyo guhindura endroit. Nkora muri Kenya, but for now narahinduye igihugu. Rero ngarutse shimira Imana, byagenze neza, heze amezi atari make. Nta kibazo cyabaye, urazi ibintu byo kwimuka n'umuryango, guhindura igihugu uva muri kuja mu kindi. Ndashimira Imana rero muri byose ko bimeze neza. So impamvu nahinduye channel izina ryayo, ufite Cankuzo ni limited ukuntu, riri limited. Hari ukuntu abantu bamwe baca babona nko kumenga ni chaîne y'abanyacankuzo gusa, niba ari ikintu gishizwe ko ni cerekeye abanyacankuzo gusa, porque sivyo. Ni chaîne nifuza ko yorabwa n'abantu bose, abari mu Burundi, abari hanze y'u Burundi. Ndifuza gukora cyane, ndifuza gukora ibiganiro byiza, ibiganiro byubaka, ibiganiro bitomoye neza, bifasha community. No kuvuga vuba cyane rero matanga kubona ibiganiro byinshi byiza ku bari mu Burundi, abari hanze. Abantu muzobona ibintu byiza cyane bica kuri chaîne. Ndashimiye abantu n'ukuri bamaze iminsi bagira subscribe. Abantu bagize subscribe deja ndabakunda cyane, ndabakunda cyane gose. Twavanye kure namwe. Iyi chaîne yatanguye mu kwezi kwa kabiri kuno mwaka nyene turimo, ariko vraiment ndabona ko iriko iratera intambwe nziza cyane. Cankuzo TV rero ubu ntajya muzobona, uretse ko amavideo menshi ariko rogo ya Cankuzo TV nta kibazo, ariko nayo nakuyeko. Tukaba dufise na studio ikora amavideo, ikora n'amafoto, ni kuvuga amamanza, afise imanza uratubwira, tukaza turi team, dufise abafotografe beza bafata amavideo meza. Ni kuvuga nashaka kwidoga muri mata. For now murashaka gudutora kuri nimero zikurikira: 72 09 06 16. Ndabakunda cyane. Hama kandi kindi musimbire kuri chaîne ya Benisa and Eric Family, musimbire yo naho mugira ka subscribe. Darashimiye abantu bagize subscribe, Imana ibayezagire cyane gose. Wow, hari igitutu inyuma yanje, ariko ntaco, tuzobikosora bukebuke, bukebuke nigo rugendo. Nuko nafashe video mu ijoro, so lighting umuco uri imbere yanje, ariko ntaco, tuzogenda dukosora pole. Murazi ko mwebwe tudashaka kubipfa. Peace, tuzobonane kandi muri video ikurikira next time. Thank you so much.